turi nitekano umunezero ntangire wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro byacu vya minsi yose yumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV, kaba ariyo mbonesha kure nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza, bakayaturungikira na twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Turi kwigenekerezo rya 20 ruhesha umwaka wa 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi abakengurukire cane mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wewe ico usabwa, manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi. Turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira, kera inkuru nziza, umuhungu asigwa n'umuhisi nyene cubahiro Petero nkuru nziza arahejeje gukora ibintu bitebwa mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu nyuma z'uko we yarahiye akarengwa ko igihugu umuvyeyi wiwe yagwanira kitasambuka, areba n'ibiki ahejeje gukora. Uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu, nayo mu yandi makuru akomeye cane ahejeje kudushikira nuko imiliyoni zirenga 148 ngo zamaze gusubizwa mu kigega ca leta ku bisekeza ryo kwishikana ku bisuma vyasumye amatungo ya leta ritanguye. Hari amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira ko muri abo basubije amahera ya leta harimwo abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu, eka nubwo umushikiranganje mu vyajejwe harimwo abakozi Venuste Muyabaga tatangaje amazina ya birya bisuma vyasumye amatungo ya leta. Hari amakuru akomeye cane duhejeje kuronka ko muri birya bisuma harimwo abantu bakomakomeye ngaha mu butegetsi bwa Gitega. Abo ni bande? Uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu, bikabuko mu nyuma z'uko Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu ahejeje kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akamumaramaza. Bikabuko mu nyuma z'uko uravye neza mu biharuro vyatanzwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu, ubona neza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adakwiye kurongora Uburundi. Ni mu nyuma z'uko bamwe mu bategetsi batanguye kwishiramwo warongoye ishirahamwe Parisemu ko ariko aramaramaza umukuru w'igihugu. Ese ni ibiki yamutangaje ko? Navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Ku munsi w'ejo twarababwiye amakuru akomeye cane ajanye n'uko umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca yafashe ingingo ikura umutima abategetsi b'u Burundi, aho vyatanguye kwikekwa ko ico gihangange coba carahunzeka kitazogaruka ngaha mu Burundi. Hari mu nyuma z'uko yerekeza mu gihugu ca Afrika y'Epfo kwitaba ibirori vyo kwimika Cyril Ramaphosa wasubiye gutorerwa kurongora ico gihugu. Ni amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira muri aka gatondo. Havyutse havugwa iyindi nkuru, ribaza n'igihe, nayo uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Bikabuko mu nyuma z'uko ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho ibintu bitoroshe. Vyifashe gute mw'aka gatondo? Inkoho ziriko ziravuga hehe? Navyo uraza kuvyumviriza. Wewe ico usabwa, manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Imuje kure katudatevye, amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira ku vyatangajwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo abakozi n'akazi. Venuste Muyabaga yatangaje ko imiliyoni 148 n'ibihumbi 292 amajana 438 arizo zimaze gusubizwa mu kigega ca leta kuva hatanguye isekeza ryo kwishikana kuri birya bisuma, birimwo abahora babesha ko ari abakozi bagahembwa amafaranga na leta batari ku kivi. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo ry'19 ruheshi uyu mwaka wa 2024, umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yaratunganije ikiganiro kubamenyesha makuru mu kurabaho isekeza ryo kwishikana kuri birya bisuma bihembwa na leta bitari ku kazi.
umushikiranganji Venuste Muyabaga yamenyesheje ko bahejeje kwishikana ari abashika kuri 21. Ico atavuze nuko muri abo harimwo abategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba yongeye gutera kamo abantu bose bakoze ubwo bunyonyezi kugarukana amahera batwaye bishikanye mu maguru masha ingingo zitarafatwa. Muri ayo mahera yasumwe kandi harimwo abavuze ko batwaye amahera angana n'imiliyoni 56 n'ibihumbi 272 amajana 518 bemera kuzoyariha. Umushikiranganje Venuste Muyabaga yatanze indwi zibiri kugira uwo wese yakoze ubwo bunyonyezi abe yishikanye. Uwo mushikiranganje kandi yaheruka gutanga ikiringo c'ukwezi kumwe kugira abakozi bazi ko bahembwa amafaranga bazi neza ko batari ku kazi kuba bishikanye imbere yuko ukwezi kwa ruheshi kurangira, bitabaye uko abazofatwa ko bahembwe batari ku kazi kandi ntibishikane bazofatwa nk'ibisuma vy'ivye leta. Bikabuko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cane adushikira twababwiye mu mpfunyafunyo z'amakuru yacu ari uko Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu yahejeje gutangaza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiye amanota angana n'ibice 50% ku vyamaze gukora kuri iyi myaka inamaze arongoye igihugu. Ivyo akaba yabishikirije ku munsi w'ejo mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Warongoye ishirahamwe Parisemu avuga ko igituma umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akwiye ayo manota ari uko yashikirije amajambo menshi kandi meza ajanye no kurwanya igiturire no gutsimbataza intwari ibereye, ariko akaba atana kimwe cyakoretse. Faustin Ndikumana asaba leta kuhagabira kuko ibintu bitera biba nabi cane, maze leta ifata ingingo zihuta kugira igihugu ntikigwe mu kaga. Nayo mu vyatumye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atakaza amanota n'ukuravya ingene kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 igihugu cyari gifise ikigega c'amafaranga mvamakungu yo kwinjiza ibintu amezi 3, ariko amafaranga mvamakungu ari hasi y'indwi zibiri gusa. Ibidandazwa leta yahora ishora hanze y'igihugu vyari ku bice 17%, biri munsi y'ibice 10%. Ibigega vy'ibitoro bihari hashobora guhera indwi zibiri atagitoro kinjiye mu gihugu, hamwe n'iduga ry'ibiciro vy'ibiribwa vyaduze gushika ku bice 80, hamwe n'ibinyobwa vya Braludi vyaduze hagati y'ibice 20 na 30%. Faustin Ndikumana akagaruka ku kibazo c'icikagurika ry'umuyaga nkuba n'ikena ry'amazi eka na internet hamwe n'amashirahamwe ya leta, ariko arahomba mbere umwanya n'umwanya ashobora kugaraho. Yatanze ishirahamwe Sosumo na Onateri. Faustin Ndikumana kandi yahejeje atera kamo leta guhagurukira ikibazo c'ibiturire n'ubusuma bw'abategetsi gihanze igihugu, catumye atamugwiza atunga ashobora kuzana imitahe yiwe mu gihugu kuko abona ko yoca ahomba. Mu mbono yiwe bakabona ko leta ikwiye guhana bimwe biboneka bakaboko bapfukamye igihugu mu nda. Ni amakuru akomeye cane adushikira. Bikabuko mu nyuma z'uko Lieutenant Keri Nkurunziza umuhungu asigwa n'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza aravye ingene igihugu ciriko kirasambuka, kareba umutekano mukeyi w'imonogoje irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, yafashe ingingo ikomeye cane yo gusaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ivyo ahinduye. Yasavye kandi umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko yoreka abasirikare bakagira bimwe bashira ku murongo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Akarorero yatanze nuko abasirikare bova mu makampu bagakwiragira irya nino ku mabarabara kugira bacungere umutekano w'igihugu, bakanaja no mu bigo vya leta kugira bafashe gutorera inyishu ibibazo by'ubusuma bihanze. Eka kandi ngo ivyo birakorwa mu bihugu bibanyi, eka kandi bikaboneka ko bitanga umwimbo ukwiye ku ntwari ibereye. Ivyatangajwe na Keri Nkurunziza mu majambo yiwe yagize ati igihugu kirakeneye umutegetsi
yumva neza ko igisirikare gihawe inguvu gihindura byinshi mu gihugu ntaco yatangaje ku basirikare barungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Gushika ubu ntibiramenyekana niba ari mu karwi gashigikiye uwo mugambi wo kubandanya kurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ku munsi w'ejo ico gihangange Keri Nkurunziza ku munsi w'ejo cyabonetse mu miduga y'igisirikare mu gisagara ca Bujumbura. Eka kuri ubu biraboneka ko ivyo yavuze vyoba vyatanguye kubahirizwa irya nino, na cane ko mwaka gatondo tuvyutse turonka amakuru akomeye cane ko irya nino mu gisagara ca Bujumbura hakwirijwe abasirikare, bikabuko mu nyuma z'uko hari hamaze iminsi itari mike havugwa ko hashobora kugabwa ibitero bikomeye cane muri ico gisagara. Ni mu nyuma z'uko kandi kuri ubu umutekano wongerejwe hoba kw'iradiyo nkuru y'igihugu, eka no ku kibuga c'indege, eka no ku bindi bigo vya leta bikomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biraboneka ko umutekano utakiri wa wundi. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba, bamwe bagatangura kubihuza nuko hari amakuru ariko arakwiragira irya nino ku mbuga hwaniro yuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yafashe ingingo ikomeye yo guhunga Burundi mu nyuma z'uko yari yarungitswe muri South Africa serukiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwimika Cyril Ramaphosa wasubiye gutorerwa kurongora ico gihugu. Ni ibintu bikomeye cane. Umumenyesha makuru wacu yagendeye umwe mu bahora bacungera umutekano w'umushikiranganji wa mbere akiri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aca mubwira ko gushika ubu bataratora ico gihangange ku telefone ngendanwa ngo ntawo kwemeza ko yahunze nk'uko biriko bivugwa n'abatari bakeyi. Ariko kandi uravye ingene ibintu vyifashe mu butegetsi n'amanama y'urutavana ko ariko araba, biraboneka ko hari ikintu cyabaye. Se koko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yikanze ko ashobora gupfunga umwanya ku mwanya, na cane ko yari yatanguye kwagirizwa ibintu biteye ubwoba birimwo ko ari wari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ese koko yobafashe ingingo yo guhunga mu nyuma z'uko bivuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha ariwe yapanze uwo mugambi wose wo guhungisha icyo gihangange. Abamenyesha makuru bacu bariko bararondera umuco kwayo makuru. Ndaceka ko abamenyesha makuru bacu bariko bararondera umuco kwayo makuru. Mu biganiro vyacu biza turaza kubashitsa ko vyose ido nido, nayo mu makuru akomeye cyane adushikira avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nuko leta ya Kinshasa kuri ubu iri kwiruhutsa mu nyuma z'uko igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kiri kwiruhutsa mu nyuma z'uko igihugu ca South Africa casubiye gutora Cyril Ramaphosa ngo abari warongora ico gihugu. Hari bamwe bari batanguye kugira ubwoba ko Cyril Ramaphosa atazasubira kurongora, bikaboneka ko uwari kujaho mushasha yari guca afata ingingo ikomeye cyane yo kuvana SADC. Amakuru akomeye cyane adushikira nayo ko abasirikare ba SADC batevye kurasa mu 2023 kumvo z'uko Cyril Ramaphosa yashaka kubanza gutorwa. Kuri ubu noneho ngo ibintu bigiye gukomera cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Cyril Ramaphosa ngo arashobora Cyril Ramaphosa ngo arashobora gufata ingingo yo kurungika abandi basirikare. Umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ku munsi w'ejo ngo yarakiriye ibirwanisho bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi ngo yarakiriye ibirwanisho bikomeye cyane harimo n'indege z'intambara biva mu Burusiya no mu gihugu c'Ubushinwa. Eka ivyo birwanisho bikaba bigiye kwifashishwa n'abasirikare ba SADC bafashanya na FARDC mu guhushura bafashanya n'aba FARDC mu guhushura umurwinyeshamba wa mu 2023. Bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane yadushikiye ko Felix Antoine Tshisekedi bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane adushikira ko Felix Antoine Tshisekedi yarungikiye bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cyane adushikira ko Felix Antoine Tshisekedi yarungikiye ikete umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amusaba kumurungikira abandi basirikare 300 kumurungikira abandi basirikare 300. Gushika ubu ntiharamenya ingingo yafashwe na leta y'u Burundi kubwo busabe
kanye n'icubahiro Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru yo kwizera dufise na yuko yoba SADC na FARDC kandi abandi bafashanya nayo ngo bihaye ikiringo c'ukwezi kumwe kuba bahejeje gushura umurwi w'inyeshamba yo 2023 bikabuko mu nyuma zuko ku ruhande rwayo mu 2023 ho bavuga ko atabwoba bafise ko barindiriye uzobagaba ku bitero bakitabara. Ese koko M23 izashobora kugwana igume ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke izahushurwa? Ni amakuru akomeye cyane abamenyesha amakuru bacu bari hirya nino muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo badushitsa ko. Eka ndagukengurukire cyane wahejeje gufyonda sabone kuba atarabikora. Eka ndabakengurukire cyane inshuti banywanyi twanye mu biganiro byacu byo kwirigenekerezo. Mbakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba atarabikora. Ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyondeko. Ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.